muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu barindwi bahitamwe n'ibisasu byarashwe mu mirwano hagati ya FARDC n'umutwe wa M23 mu nkengero za centre ya Bweremana. Umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi kandi itemewe n'amategeko mu Rwanda, Bernard Ntaganda, tatangazwa n'intsinzi ya kandida w'ishyaka FPR Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Kuva Perezida Paul Kagame yakwiyamamariza kuri mwanya wa Perezida wa Repubulika, yagiye abona amajwi nk'ariya kandi koko biranumvikanye. None se niba yiyamamaje n'udukandida tubiri, urumva utwo dukandida tubiri twumva kubona amajwi angahe? Bernard Ntaganda. Imihango yo gushyingura Major Petro Buyoya wahoze ari Perezida wa Repubulika y'u Burundi irabera kuri uyu wa gatatu muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu ntara. Were ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma. Inzego zishinzwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu iperereza rigamije kumenya uko umusore warashe Donald Trump ku wa gatandatu yaba yarabashije kugera ku gisenge cy'inzu yamurasiyeho mu gihe polisi ishinzwe kumurinda yari muri iyo nzu no hanze yayo. Igihe Donald Trump yari mu mujyi wa Butler muri leta ya Pennsylvania aho yiyamamarizaga, urwego rwa Secret Service rushinzwe kurinda abaperezida bariho n'abacyuye igihe rwari rurinze agace kegereye Trump mu gihe polisi yagombaga kurinda ibice bimwitaruye harimo n'iyo nzu uwo musore yari yuriye. Ubu inzego z'umutekano ziribaza niba icyemezo cyo kureka polisi ngo irinde aho hantu cyari gikwiriye mu gihe iyo nzu yari ahantu umuntu yashoboraga kurasa agahamya abantu bari aho Trump yavugiraga. Umuhungu w'imyaka 20 witwa Thomas Matthew Crooks yabashije kuzamuka n'imbunda ajya ku gisenge cy'iyo nzu nko kuri metero 140 uvuye aho Trump yari ahagaze, arasa amasasu 8 mu bantu. Rimwe muri yo ryakomerekeje Trump ku gutwi kw'iburyo mu gihe irindi ryahitanye umwe mu bari muri mitingi ye, abandi babiri barakomereka bikomeye. Umwe muri ba rudahusha barinda perezida niwe warashe Crooks arahagwa. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Amerika Alejandro Mayorkas uyoboye inzego ziri mu rwa Secret Service rw'abarinda abaperezida yatangaje ko iperereza ryigenga kuri iki kibazo rikozwe n'abantu bo hanze ya leta rizatangira vuba. Yavuze ko ibyabaye ari ukunanirwa kw'inzego z'umutekano. Raporo y'ibiro by'umuryango w'abibumbye byita ku burenganzira bwa muntu ejo kuwa kabiri yashinje Korea ya Ruguru gukoresha abantu ku gahato. Hakurikijwe amategeko mpuzamahanga, gukoresha ku gahato bishobora kuba icyaha kibasira inyokomuntu cyitwa ubucakara. Mu itangazo ryasohotse ryerekeye iyi raporo, Komiseri w'uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye Volker Turk yavuze ko ubuhamya burimo buteye inkeke kandi buhishura byinshi ku byerekeye akababaro abantu bo muri iki gihugu bafite gaturutse ku ihohoterwa no gufatwa bunyamaswa. Avuga ko abantu bahatirwa gukora mu buryo butakwihanganirwa kandi mu bintu bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Yavuze ko bahozwaho ijisho bagakubitwa kenshi mu gihe abagore bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iyi raporo yakozwe hifashishijwe amasoko atandukanye, harimo abantu bagera ku 183 babajijwe hagati y'umwaka wa 2015 n'ibihumbi 2023 barimo bakoreshwaga ku gahato cyangwa babibonye bashoboye gutoroka, ubu bakaba batuye mu mahanga. Raporo ikomeza ivuga ko abantu bo muri Korea ya Ruguru bagengwa bakorera ku rutoto muri gahunda ngari yo guhatira abantu gukora kugira ngo haboneke abakorera igihugu ku buntu, bukaba bumwe mu buryo ubutegetsi bukoresha gukurikirana no gukorera abaturage iyozabwonko. Raporo ya Loni igaragaza uburyo 6 abaturage b'iki gihugu bahatirwa gukora. Inzego z'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziravuga ko abantu 70 barimo abasirikari 9 baguye mu gitero abitwaje intwaro bagabye mu mudugudu uri mu burengerazuba bw'igihugu. Abagabo bitwaje intwaro bagabye igitero mu mudugudu wa Kinsele uri mu birometero 100 mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa, nabo mu mutwe witwa Mobondo. Icyo gitero cyagabwe kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, ariko kubera umutekano muke n'ibikorwa remezo bidahari, ibitero nk'ibi bishobora kumara iminsi bitaramenyekana. Abarwanyi bagabye iki gitero bo mu mutwe wa Mobondo bavuga ko baharanira uburenganzira bwabo mu bwoko bw'abayaka. Umuyobozi wungirije wa teritwari ya Kwamoth David Bisaka yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ko hamaze kuboneka imirambo y'abantu 72 baguye muri icyo gitero. Intambara hagati y'aya moko zavutse mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa gatandatu zifite umuzi mu mateka y'aka karere.
ubwoko bw'abateke bwiyita ba kavukire mu gihe bubona nk'abimukira abakomoka mu yandi moko barimo abayaka baje gutura hafi y'uruzi rwa Kongo mu myaka yo hambere. Nubwo mu kwezi kwa kane uyu mwaka hari hasinywe amasezerano yo guhuza impande zombi ndetse na Perezida Tshisekedi ahari, imvururu zongeye kubura n'ingabo za Kongo zoherejweyo kubihosha zirananirwa. Kinsele iri muri teritwari ya Kwamoth aho mu myaka 2 ishize imvururu hagati y'amoko y'abateke n'abayaka ziyongereye zihitana abasivili babarirwa mu magana. Izi mvururu zishingiye ku guhangana hagati y'abaturage bapfa ubutaka n'imisoro. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira OIM ryatangaje ko muri Sudan abantu bagera kuri miliyoni 10 bamaze gukurwa mu byabo kuva hatangiye intambara hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa Rapid Support Forces wayigometseho. Uyu mubare ungana na 20% by'abaturage bose batuye Sudan, niwo wa mbere munini ku isi w'abantu bakuwe mu byabo kandi urakiyongera nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye. Kuva intambara itangiye mu kwezi kwa kane umwaka ushize, abantu bagera kuri miliyoni 2,200,000 bahungiye mu bihugu bituranye na Sudan, nahabarwa muri miliyoni 7,800,000 bahungira imbere mu gihugu nk'uko bitangazwa n'ishami rya Loni ryita ku bimukira OIM. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3 radio@voa.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abantu 7 bahitanywe n'ibisasu byatewe muri santere ya Bweremana mu birometero 10 uvuye mu mujyi muto wa Sake muri teritwari ya Masisi. Ibyo bisasu byatewe mu mirwano ibera mu nkengero za Bweremana hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23. Goma, Jimmy Shukrani bakomera. Santre ya Bweremana ni amwe mu masantere akomeye ya teritwari ya Masisi iherereye muri sheferi ya Bahunde muri grupema ya Mupfunyishanga. Ni agace gahuza intara ya Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo unyuze kuri teritwari ya Masisi na Kale. Aha kandi ni naho habarizwa ibyicaro bikuru by'ubuyobozi bwa cyami mu kiswe sheferi ya Bahunde. Abaturage bo muri aka gace batunzwe n'ubuhinzi bw'imihoko, dore ko ari cyo gihingwa kiganje cyane kurusha ibindi. Ni mu birometero bigera ku 10 gusa uvuye mu mujyi muto wa Sake. Aka gace kibasiwe n'imirwano ikaze yatangiye kuva mu mpera z'icyumweru gishize hagati y'ingabo za Congo FARDC ifatanyije na Wazalendo n'ingabo za SADC ku rundi ruhande, bose bahanganye n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kuri uyu wa kabiri mu gicamunsi muri iyi santere hatewe ibisasu byinshi byahitanye abasivile 7 barimwo abana 4 biturutse mu misozi ya Kiluku, Shasha n'ahandi. Uduce duteganye na Bweremana aho imirwano irimo kubera. Amakuru twakuye kuri societe civile yo muri ako gace yemeza ko abandi bantu 14 bakomerekejwe n'ibyo bisasu. Bakomerekejwe bikomeye n'ibyo bisasu, ibyo bikaba byateye umubare munini w'abaturiye Bweremana guhunga berekeza Minova muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'epfo. Niko Bwana Muhindo Marteshedo, umuyobozi wa societe civile muri ako gace, yabwijwe rya Amerika, yumvikanisha ko kuri ubu aka gace karimo gusatirwa n'imirwano. Tulipata watu 5 wenye walifariki. Aho twabanirije gushakisha twahabonye abantu 5 gusa. Dukomeje imbere tubona abandi 2. Undi umwe twamubonye ahantu hihishe cyane. Umubare wose wabo twabashije kubona ni 7. Ibi biduteye impungenge cyane kubera ko imirwano ikomeje kwegera hano Bweremana. Ni ibibazo bikomeye cyane ku baturage kandi batangiye guhunga, bamwe bajya Minova abandi bakomereza mu bindi bice bitandukanye bya teritwari ya Kalehe, ndetse n'ejo bararwanye abandi bantu barapfa. Mabombe mingi sana muraia. Tumubajije uruhande ibyo bisasu byaturutsemo, uyu yasubije agira ati, kujua kama M23 pali ipigane na majeshi. Turibaza impamvu kugira M23 irwane n'abasirikare ahubwo iri guta ibisasu mu baturage. Biduteye impungenge cyane kuko kuva imirwano yatangira ntabwo turagira umutekano usesuye, dukomeje gupfa nk'isazi. Twibaza impamvu M23 itera ibisasu mu baturage aho kubitera muri position za FARDC. Iyo bavuga ko bashaka kudukura mu buretwa bari kuduteramwe ibisasu, twebwe twibaza icyo bisobanuye bikatuyobera. Ese bazadutabara bate bari kuduteramwe ibisasu? Na mabomu
Hiyo ndio swali yetu. Ingabo za Kongo FARDC zemeza ko abarwanyi ba M23 aribo bateye ibyo bisasu muri centre ya Bwerimana ubwo bageragezaga gutera pozisiyo za FARDC ziri mu nkengero z'uwo mujyi muto wa teritwari ya Masisi. Twagerageje guhamagara Koloneli Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC mu ntara Kivu ya ruguru, yirinda kugira icyo avugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika. M23 nayo itera utwatsi bivugwa na FARDC, ahubwo igakomeza ishinja FARDC na Wazalendo kutubahiriza ibyumweru bibiri by'agahenge byasabwe n'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi. Lieutenant Colonel Willy Ngoma n'umuvugizi wa gisirikare wa M23. Habayeho ibitero bitandukanye kandi byose byibasiye abaturage. Ntabwo rero M23 dushobora gukora ikosa ryo gutera ibisasu cyane mu baturage bo muri Bweremana, abantu tuzi ko ubu ngubu bari mu bihe bigoye. Twebwe turi igisirikare kandi twubahiriza uburenganzira bwa muntu. FARDC ifatanyije na Wazalendo ubu ngubu itera ibisasu mu masantere yose ikabeshya ko M23 ari twe twabiteye. Ariko ibyo ni ukwibeshya cyane rwose. Ntabwo dushobora gukora ikosa nk'iryo. Nta muturage n'umwe ushobora kwicwa na M23. Iryo ndihagazeho kandi ibyo ntibishoboka ko kuri twebwe umuturage ni umwami. Imibare itangwa na komisiyo y'impunzi muri Kongo CNR yemeza ko kuvaho M23 yigaruriye uduce nka Ngungu na Rubaya muri teritwari ya Masisi, agace ka Bweremana kugeza ubu gacumbikiye impunzi zirenga ibihumbi 17. Iyo komisiyo ivuga ko abo banyekongo babayeho nabi kubera ko abagira neza batarabageraho. M23 iramutse yigaruriye Bweremana ishobora kwinjira muri teritwari ya Kalehe mu ntara Kivu y'Epfo bitayigoye, cyane ko hari ku mupaka w'izo ntara zombi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Bakunze baradiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ritemewe mu mategeko mu Rwanda, Bernard Ntaganda, tatangazwa n'intsinzi ya kandida w'ishyaka FPR Inkotanyi ku mwanya mukuru w'igihugu Paul Kagame. Komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda yatangaje ko yatsinze amatora afite amajwi 99.15%. Abo bari bahanganye Frank Habineza w'ishyaka Green Party yagize ibice 53%, naho Philippe Mpayimana umukandida wigenga agira ibice 32%. Bernard Ntaganda avuga ko umukandida wa FPR Inkotanyi yiyamamaje arushanwa n'abakandida badafite ingufu. Uko nabyakiriye ni bisanzwe nk'uko mbivuga mu matangazo. Kuva Perezida Paul Kagame yakwiyamamariza kuri mwanya wa Perezida wa Repubulika yagiye abona amajwi nk'ariya, kandi koko biranumvikanye. None se niba yiyamamaje n'udukandida tubiri, urumva utwo dukandida tubiri twumva kubona amajwi angahe? Nayo ngayo nyine atageze kwirimo. Kandi abo ngabo birumvikana nibyo bahisemo politike yo guca inkoro, bahitamo politike yo gukubitwa, yo guca inkoro no kugira gutera n'ibindi abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo gucinya inkoro warangiza bakagucinya urushyi. Nibyo bahisemo. Uravuga bande? Ndavuga tuya dukandida tubiri tutashoboye kubona amajwi n'ijwi 1%. Frank Habineza na Mpayimana Philippe. Ariko Bwana Ntaganda Bernard, mushobora gukoresha imvugo nyayo yubaha abandi. Kwita abantu utuntu ntabwo ari imvugo yemewe nakwemerera gukoresha hano ku Ijwi rya Amerika. Ariko rero impamvu nabivuze ni impamvu za politike. None se ni ugusubiza uwise abandi utugore dutoya, kandi akiyamamazanya n'abakandida badashobora kugira ijwi na rimwe. Abo rero muri politike tubita udukandida, ndumva nta gupfobya kurimo. None se koko abantu bitwa abanyapolitike baraterana ari babiri,
ntibagire 1% muri politiki bwana Venuste rwose n'udukandida ntabwo ari kubapfobya ndavuga ibifatika kandi bifite ibimenyetso. Ariko se ko perezida wa Repubulika Paul Kagame abona ari amajwi uravuga uti si ubwa mbere kandi yiyamamazanye n'abantu badafite ingufu, none se niba abanyarwanda barahisemo bagatora uzifite wowe hari ikibazo bibonamo? Ntabwo abanyarwanda aribyo bahisemo, tuzi politiki ya FPR ko ari politiki y'iterabwoba. None se niyo warakurikiye buri babona hari kwiyamamaza cyangwa perezida wa Repubulika yasaga nk'abo ari umutware w'ingabo wagiye kureba ingabo? None se ukuntu yarashagawe n'abasirikare ba polisi niya n'iterabwoba ntabwo ari kwiyamamaza. None se hari umuturage wakubitiwe kujya kwamamaza perezida wa Repubulika? Yo bwana Venuste ngira ngo wenda nuko abanyamakuru mukunda kwibariza niba se abantu babyukijwe saa 9 z'ijoro hanyuma bagategereza umuntu uza gukoresha mitingi saa 9 z'amanywa umunsi wose abantu banamye urumva wabyita iki? Iyo ni iterabwoba no kwica abanyarwanda urubozo. Ariko nagira ngo tugaruke nanone kuri icyo kintu waruvuze cy'abaturage. Nge nakurikiye mitingi hafi ya zose zabaye mu Rwanda ku bakandida hafi ya bose. Nabonye abaturage bagiye kwakira perezida Paul Kagame bishimye, bamubyinira, bamuririmbira, babaga babihatiwe. Erega ibyo ngibyo bivuga kubera ko uri mu mahanga, uri Burayi. Ngenda bikubwira nk'umuntu uri mu Rwanda ubona ibikorerwa mu Rwanda. Nawe ko yagize ari amajwi ahubwo binateye isoni. Kandi nanone twongeye tubishimangire, niyo perezida Kagame yarahisemo kwiyamamazanya n'abayabakandida, wenda nongere byoroshye tuvuge ko ari abasamanzuki, nari amajwi bagombaga kubona, ahubwo nkeka ko ibintu biri kuba mu Rwanda muri aya matora ni ibintu biteye isoni. Nayo mpamvu navuze ni perezida wa Repubulika iyo ntsinzi yabonye ni intsinzi itagira ikuzo, kubera ko yiyamamazanyije n'udukandida tudashobora kugira nibura amajwi 1% ari abakandida babiri. Biteye isoni. Ngurwo u Rwanda rwa FPR, ngurwo u Rwanda rwa perezida Paul Kagame. Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyu ha Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane bwana Venuste. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imihango yo gushyingura Major Petro Buyoya wahoze ari perezida wa Repubulika y'u Burundi irabera kuri uyu wa gatatu muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Buyoya yitabye Imana mu kwa 12 umwaka wa 2020 mu bitaro mu Faransa. Umurambo we wari washyinguwe by'agateganyo i Bamako muri Mali. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yavuganye na Frederic Bavuginyumvira wakoranye na Buyoya yabereye vice president wa Repubulika, amubaza uko yakiriye ugutahukana umubiri wa nyakwigendera. Yitaba Imana ari mu Bufaransa akamujyana kumufuba muri Mali. Leta y'u Burundi ikanka yuko ngo atotahana mu Burundi. Naravuze yuko arakambara ukibara kubera ko byerekana ko abategetsi batarategera neza igituma baba bari ngaho, kuko uwabaye umukuru w'igihugu utari baraba ingene aba yaje, ingene aba yatwaye, abwiza kuronka iteka ryiwe rihabwa abandi bakuru b'ibihugu bakiriho canke baritavye Imana, kuko nta wundi mukuru w'igihugu uretse Umwami Mwambutsa akiri hanze kubera imvo za politike n'imvo z'abiwe, ariko abandi bose baratahanye mu gihugu cy'iwabo. Ari kubera izo mvo rero yabwirizwa gutahana iwabo, kandi tukaba byabaye kera. Yamara ntaco ciza n'iciza aho kiziye hose, kazima bemeye ko asubira mu gihugu ciwe agahambanwa iteka nabiwe. Amakuru adushikira ngaha ku Ijwi ry'Amerika aravuga yuko igihe bakira ibisigarira vyiwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye hari umuryango we gusa, atabaserukiye ubutegetsi bw'u Burundi bari bahari. Ivyo vyo mu bivuga kwiki? Baza bataza iyo ni intambwe kubona bemeye ko atahanwa mu gihugu ciwe. Nakubariye ngene ubutegetsi bumeze ko bumeze. Ubutegetsi umuntu atabuciriye urubanza urabona ko bubona ibintu kundi bwo bubishaka, ariko
umuntu ahakana kizoba ejo ariko ntushobora guhakana ikihari. Yarabaye mu kazi k'igihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu inshuro zitatu, kubera izo mvo uko bigenda kose baretse kubimuha uyu munsi ejo azobironka. Amwe mu maragi agarukwa ko cane yasizwe na nyakwigendera Buyoya harimwo ivyerekeye ivy'ubumwe bw'abarundi. Inyuma y'ino myaka yose ashengeye ivyo vy'ubumwe bw'abarundi murabivuga kwikiga Frederic Bamvuga Inyumvira nk'umwe mu bakoranye nawe? Perezida Buyoya yaje mu gihe kitari cyoroshe, aho inyuma y'ikumirana ry'abarundi nawe arabona yuko inyishu atari uko buyandanya abarundi bakumirana. Arahamagara abarundi mu budasa bwabo, baricara bariyumvira, baratanga inyishu zoshoboka. Jewe nkibaza nti yari politiki yabona ko yoba ari kugira akamaro igihugu. Iryo ragi hari ico rikiriko riratanga inyuma y'uko ashengeye inyuma y'ino myaka yose? Uravye igihe arimo aratwara igihugu, yaba Buyoya wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, novuga nti ibintu byagiye bihindagurika, na cyane cyane mu gihe yaza agiriye coup d'etat perezida Ntibantunganya, aho umugambwe Frodebu wamwegereye ukamubwira uti amara iyo ngendo yo gutembagaza ubutegetsi mwene ugaca uza ugatwara sibyo, kubera ko hari ibibazo abarundi bagifise kandi urabizi, inda dufashe twicarane turabe ingene twotora umuti ubereye. Ari muri iyo nzira rero twaciye dufata politike yo kwicarana, hanyuma tukemera ko haba ibiganiro hagati y'abanyamigambwe bose mu budasa bwabo, mu ntara zabo, mu bwoko bwabo. Hano baramara imyaka 2 Arusha, barashika ku masezerano ya Arusha, hanyuma yashizwe mu ngiro kandi akayatwara igice cya mbere. Nibaza nti ibyo byose byagiye byerekana yuko yari nkurikizi nziza ya politiki yari yaratanguye yo kwiyumvira ko inyishu ari ugushira abarundi hamwe, hanyuma buhoro buhoro agenda ategera yuko intambwe zigenda zikurikirana gushikaho abarundi bemera batinda twicare tuyage, tugashikaho dushira mu ngiro ayo masezerano ya Arusha. Naho uyu munsi abo ubutegetsi buhari butashimishijwe nayo kuko bwarondeye kuyakuraho, ariko urabona ko gukura amasezerano mu nzira siwo wari umuti, kuko n'ubu ayo masezerano aracakenewe. Rero nkavuga nti ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi ni ikibazo nkoramutima, kubera ko umunsi babwiza gutegera ko sabahutu, sabatutsi, sabatwa, sabanyabururi, sabahehe, twabwirizwa gutegera ko turi abarundi bwa mbere na mbere yuko tuba abava mu bwoko buriya canke buriya. Frederic Bamvuga Inyumvira, mwabaye icegera c'umuhisi Pierre Buyoya kuva mu 1998 gushika muri 2001. Tubashimire cane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Namwe murakoze kuri kano kanya mwampaye kugira ngo nshobore gushikiriza ibyumviro kuri uwo muntu twakoranye, kandi tukagira ibitari bike kugira ngo n'ubundi uko kumvikana hagati y'abarundi bitere bije. Mu ntara ya Rumonge haravugwa ibura ry'indagara. Ikiro kimwe cy'indagara kigeza ku mafaranga 120. Abazicuruza bavuga ko zabaye nke mu kiyaga cya Tanganyika. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Nta ruboga ruhari kandi nawe uri kurahabona, hari Mwanza gusa. Bazikura hehe? Ntazihari. Uwo numwe mu bakenyezi twasanze mu gice cahora kigurishirizwamo amafi mu isoko nkuru ya Rumonge. Amameza bahora batereka kimikeke canke indagara zabizumye canke imbisi ziragaragara. Abadandaza nabo barajunje. Uyu nuwo twasanze muri ico kibanza. Indagara zitaboneka twumva ngo ni kubera yamezi nyene ari mabi, kuko n'abafise n'abagenda iyo nyene mu kurondera zo ndagara mu ruzi bazi uko nyene, tugiye twagenda ku ruzi tukarondera tukabura. Noneho nawe urabona ko akaco twanze ngaha. Kweri inzara ni nyinshi kweri mu bantu badanaza imboga n'abadisuma, twese ubu turashonje kweri. Aho mu isoko yo mu Rumonge ikiro c'indagara kitahora kirenza amafaranga 40,000 by'amafaranga y'amarundi, ubu kigeze ku mafaranga 120. Ugiye ku musenyi wa Tanganyika naho ahashikira amato avuye kuroba, uhabona amato aziritse ku migozi gusa. Abaroba
basanzwe bahaba barasubiye iwabo kuko batagifata imboga. Isoko y'amafi yahora iharema mu gatondo nikihabarizwa kuko nta mikeke canke indagara mbisi ziboneka mu kiyaga. Iyo zibonetse naho akadobo kahora ku mafaranga 80 kagugwa amafaranga 300 by'amarundi. Imiryango yabo bari batunzwe no kudandaza amafi ifise ikibazo co gufungura. Wewe vyakira gute kandi uri mu bibondo uri mu bana umaze kuja mu isoko kaburi uci utahana babonye uzinduka ugera ugiye kudandaza mugabo ugataha ukonye ntagire icyo twara umva wewe vyakira gute? Tuvyakira nabi cyane kwe. Muri ico gice c'imbo bari bamenyereye gufungura ubugari n'akaboga, ubu barahinduye nubwo bitoroshe bagafungura ubugari n'ibiharage biri mu irengarenga canke amashu. Ubwo bukene bw'amafi buterwa nuko mu gihugu ca Tanzania hahora hava amafi menshi agaca ku kivuko ca Rumonge atakiza mu Burundi. Aho muri Tanzania haheze hafi amezi 2 barahagaritse kuroba. Uyu murovyi wo mu Rumonge yigeze gukorerayo arasigura igituma hahita Tanzania bahagaritse kuroba muri rinoci. Urabona mu isanzwe muri Tanzania aya mezi kuva naho bataba bapfunze uruzi bataroba hariya hariho umuyaga uterayo uteye amato baca bakoroga ngo ntamenagurwe n'uwo muyaga bagaca barindira nko mu kwezi kw'icenda umuyaga wanje guca nari sico gitumye ndagaziboneka mugabo navyo nyene tujemo gatoyi mugabo ico si cyo tuma zigabanuka kabisa. Abarovyi basigura kandi ko muri kino gihe hari imbeho amafasha yibira kure mu mazi ku buryo abarovyi batayashikira kubera ubuhinga bakoresha mu kuroba budateye imbere. Jimene Mayumpu w'imyaka 63 afise amato aroba akabona ko hari agahaze. Kera tugikura hariho abagiriki bafise amata kuze y'ivyuma afise kuroba kure afise amatara araba kure ivyo bintu muri Tanganyika ntavyo. Kugira dusubire ijya kampanye yo kuronka imboga nyinshi ifo yuko turonka n'imiburiburi abagwiza tunga urugero rwa mbere bazana icombo 2 3 4 muri Lake Tanganyika bikaroba. Kuba badakoresha ubuhinga bugezweho mu kuroba byunyugwa n'ubukene bw'ibitoro nkuko Toyi Gabriel arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarovyi mu Burundi avyemeza. Iyo umuntu ataronse igitoro gikwiye ntaheza ngo arondera amafi iyo yoba ari hose naho yoba ari kure kuko hari igihe usanga mu mazi iwacu atari menshi bigasaba ko ajabuka mu mazi yo hakurya Kongo akayaronderayo kuko ifi ntuzisanga ntugenda ngo usanga aho ziri urazirondera. Rero ivyo ntibiba bigikorwa kubera ko acabona ko igitoro afise kidashobora kumugarukana. N'ikigega ca komine Rumonge kirahahombera nubwo musitanteri adatanga urugero rw'amatagisi yahora atozwa ku mafarobwe n'ayadandajwe mu masoko atandukanye y'iyo komine. Ubutunzi bwa komine Rumonge buva hanini mu matagisi atozwa mu mamesa no ku mafi. Yaba Toyi Gabriel arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarovyi yaba Jimene Mayumpu afise amato aroba barizeza ariko abakunda akaboga ko mu mpera z'uku kwezi imbeho izoba yagabanutse muri Tanganyika amafaka aduga hejuru aho abarovyi bashobora kuyafata. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi